akazi rero ka bene data nshuti zanjye nkunda z'abisilamu turi kumwe ni gukritika gusa, gukritika ukuri twagomba kukunyegeza. Imana ya Yesu niyo mana yacu, kandi Yesu aravuga ati niyo mana dukwiye gusenga, ni nayo mana Yesu yasenze. None ko Yesu yasenze Imana, nariko twari dusenga iyo mana Yesu yasenga, none nko bikoso twagiriza riri hehe dufatiye ku majambo ya Yesu. Kristo yamutse kuri bo, ni wari hejuru ya byose, niwe mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. None uwo iyo indi mana uri kuratwereka niyi tuyikurikire. Nyina aramubaza ati mwananje ni iki catumye utagira utyo? Ubona twe naso aho twakurondereye tubabaye. Ikibazo nkibariza Imana iragira se? Imana iragira se wiwe, se wayo? None Yosefu yari se wa Yesu? Urabona twe naso sinzi kutahura icyo. Yego yari se mu buryo bwo kumurera, mugabo ntiyari se mu buryo bwo kumuvyara, kuko twege tuvyara duhujije ibitsina, tuvyara bivanye n'ibyifuzo byacu, imibiri huye. Eske Yesu yavutse nawe kubera ukwifuzanya kwa Maria na Yosefu? Oya siko bimeze. Imana iragira nyina, basi tureke ibya se wiwe. Imana iragira nyina. Imana yashaka kugira nyina wayo. Nyina. Niyegoya kujya tubandanye. Nyina mu byo umeze gute? Mu buryo bwo kumuvyara ko yamusamye inda. None Imana hari kidashoboye? Sa hari kinanira Imana? Iwe uravuga ko ridishaka. Okay, uravuga ko Imana yaciye mu nda kwa Maria imara amezi 9. None Imana ari mu nda kwa Maria kamara amezi 9 isi yatwagwa nande? None Imana hari kinanira? Yatwara isi iri mu nda. None ingorane iri hehe? Yesu ahwana nabo ati n'amahoro, baramwegera bamufata ibirenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati ntimutinye nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya niho tuzobonanira. Mari guhezagira hema ndakubajije ikibazo. Yego. Mbega umuntu akwiye gusengwa ninde? Umuntu akwiye gusengwa n'Imana. None Yesu ntibamusenze? Yesu baramusenze none vuguruza iryo jambo rero. Iryo ndarivuguruza ko no musi yarabasenze kiranga mu Burundi, ntibizugura ko kiranga ari Imana y'ukuri. Baramusenze. Yesu bakunzi ba Bujahit TV turabaramukije cyane kandi turabakunda cyane. Kuri microphone kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari Fiston Professional, hama muri studio zacu za Bujahit TV tukaba twagendera batumire babiri biteka cyane ngo ivyubahiro mu bihe ababikwiye. Tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana, umwe akaba ari Pasitori undi akaba ari Shehe. Mu vyubahiro byanyu ndabaramukije amahoro y'Imana bane nawe. Amen amen. Yego nabane nawe. Uyu munsi kiganiro cacu sije barayitubwira na cyane cyane ngo barashaka kutubwira yuko Yesu ari Imana, undi nakavuga ati no ntabwo ari Imana. Rero nahawe kugira ngo abakurikirana ikiganiro cacu babatahuze kugira ngo mushobore gutahura ibyo baza kuvuga. Ndabashimiye cyane bandanya mukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV. Ndabaramukije cyane kandi dutangura ikiganiro cacu. Ko naenda kuramukije. Yego mwaramutse. Yego ikigwa cy'uno munsi ni ikigwa kiryoshye cyane, ikigwa cyateguwe na nyakubahwa Pasitori ngaha. Aravuga ati ndakeneye kwigisha abayisilamu ko Yesu ari Imana. Natwe turavuga tuti turaguteza amatwi nyakubahwa Pasitori, uduhe ivyo vyemezo bigaragaza ko Yesu ari Imana, kuko twebwe nk'abayisilamu mu myemerere y'abayisilamu ntabwo twemera ko Yesu ari Imana. Niyashaka kumenya ingene tumwemera inyuma yuko aza kuba twigishije ingene Yesu ari Imana, ndamubwira ingene abayisilamu twemera Yesu. Yego turabaha ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma nongeye kubaramutsa abariko baradukurikirana bose kuri Bujahit. Ndabipfuriza amahoro y'Imana ashishikare kuganza imitima yanyu. Hanyuma amazina yitwa niyo kwizera Vianney, nkaba ndi mu ishengero rya Pentecote Berizimu rikoreraho mu Kamenge hajya mu mirango ya mbere korera ya 6. Yego no munsi nkaba natewe iteka ryo gushika hano hantu kugira ngo dushishikare kumenya ukuri kuvyerekanye na Yesu, kuko abantu benshi cyane nta kuri babizi ko, kuko nabo ugomba kukumenya ntibakwemera, ntibemera ngo tubigishe kugira ngo babimenye. Uno munsi rero icyo gituma turi kumwe na Shehe ngaha kugira ngo dushishikare kumenya mbega Yesu ninde, kuko benshi bamuvugwa uko atari. Turavye muri Bibiliya dusanga Yesu afite amazina menshi cyane gose, ariko rero hariho kandundura, hariho finale.
Yesu abisiramu bakunda kumwita ngo ni intumwa, ndazi yuko ari byo Shehe aza kumbwira ngaha mu kanya. Hanyuma araza kumbwira yuko Yesu birivuga ko ari umwana w'Imana, araza kumbwira n'ibindi, ariko ndaza kumbwira n'ayandi mazina atazi kugira ngo yamenye. Rero twege abakristo iyo tuvuze yuko Yesu ari Imana, ntabwo tuba dutaye umurongo, ntabwo tuba duhushije inzira, kuko Yesu ni Imana kabisa 100%. Nikivyemeza nikihe? Ni jambo Yesaya wenyene yavugishijwe yuko Imana igira ituzemwo. Dusomye ngaha muri Yesaya gabane c'icenda duhere ku murongo wa 6. Reka mbere Shehe nyine abari wadusomera kugira ngo bigende neza. Yesaya 9 murongo wa 6. Igitabo ca Yesaya haravuga hati 9:6 Yesaya. Haravuga hati kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, ubujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese, uhoraho, umukama w'amahoro. Ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. Umwete w'uhoraho nye n'ingabo uzoshitsa ivyo. Amen, amen. Urakoze cyane, udusomeye neza. Yesaya yari yaravuze yuko Imana izoza mu bantu bayo, yari yarabivugishijwe. Hanyuma inyuma y'imyaka myinshi cyane birashika, wa mwana aravuka, aza yitwa Yesu. Hanyuma kuko yicishije bugufi akigira umuntu, yagenze buke arakwiza imyaka 30, kuko muri Isirayeli umuntu adakwije imyaka 30 nta jambo yagira. Amaze kuyikwiza, hanyuma ikigo cyari cyaramuzanye kugira ngo yiyegereze abantu, nk'uko ijambo ryiwe rivuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Kiragera imyaka 30 iragera, atangura kwigisha, atangura kubwira abantu. Amaze kubabwira rero, atoranya intumwa 12 zibana nawe, kandi bigenda neza, akora icyo araje gukora. Hanyuma uko intumwa zagiye zibana nawe, nuko zagiye zimumenya buke. Imyaka babanye n'intumwa irenga 3 yose. Usomye ngaha mu gitabo ca Matayo 16 ngaha ku murongo wa 14, niho Yesu yabaje ngo mbega bamvuga ngo ndinde. Petero arahaguruka aravuga ngo bamwe bavuga yuko uri Eliya, uri Yohana, nguri umwe mu bavugishwa n'Imana bakera. Hanyuma aramubwira ati none mweho muvuga yuko jewe ndinde. Petero aravuga ati uri Kristo w'Imana. Yesu aramwishura ati sunyama n'amaraso abiguhishuriye, ariko ni data wo mwijuru agize gute abikubwiye. Petero ashishikara amenya Yesu uko bukebuke, amenya Yesu uko bukebuke. Kuri finale rero Petero kandi niwe yavuze ati ubure nakubonye uri we rero, niwe we data. Dusomye ngaha 14 umurongo 8 mu butumwa bwiza bwa Yohana. Dusomere Yohana 14:8. 14:8 havuga ati Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe wabonye data, none uvuga gute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo abwira sayo nigeneye, ariko data wa muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Amen. Imana iguhezagire cyane. Ndibaza Filipo yaramubajije neza, aramubaza ati none iyo Mana utubwira iri hehe? Uwo so utubwira ari hehe? Yesu aramwishura ati none uracamuronderera handi ko ari jewe nyene? Atire gumbonye abonye data. Hanyuma Filipo aratahura. Rero iyo numvise bene data bacu abisiramu bariko barondera Imana kure, bayironderera muri Korowani, bayirondera muri Zaburi, bayirondera muri Matayo, Imana ni Yesu wenyene, kuko na Bibiliya irabishingira intahe. Ataranabaho, ataranaza mu isi, bari baravuze yuko Imana izoza mu bantu bayo, kandi nawe nyene arabivuze ati
uwo so muri ko murondera he ko ari jewe nyene ati ntiwambonye ga Filipo ati ubonye jewe abonye data ko data ari muri jewe nanje nkaba muri we. Ico nico kiza kitwereka yuko Yesu ari Imana. Turavye ngaha muri Petero wa kabiri umurongo wa igice ca mbere umurongo wa uherengaho nyene ku murongo wa mbere. Petero wa kabiri Petero wa kabiri uherengaho ku murongo wa mbere nyine igice ca mbere. Simoni Petero umugorano wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe ndabandikiye mwebwe abahawe kwizera kabura rugero kungana n'ukwacu mu guheshejwe no kugororoka kwa Yesu Kristo niwe Mana yacu n'umukiza. Petero harageze igihe abona yuko Yesu ari Imana, atangura kuvuga ati kweri ndabonye kuri Imana nzima. Atangura kwandikira n'amahanga yose abereka yuko Yesu ari we Mana yacu n'umukiza wacu. Rero nagomba Shehe nawe ntahuze ambwire uwo bagendeye na Yesu imyaka irenga 3 ariwe Petero, kandi yaguma ari nyuma yiwe, yaratahuye yuko Yesu ari Imana. Mbere reheza aravyandika kwisi yose, abantu barabiza, abazunga birabure, abarabu, abashinwa, yuko Yesu ari Imana. Petero yarivuze avyaturisha kanwa kiwe. None Shehe uno munsi yo bari kabipinga gute yuko Yesu atari Imana? Kandi niwe bagendeye na Yesu imyaka 3 irenga yaravyemeje yuko Yesu ari Imana. Je ndangirije ngaho. Urakoze cyane Pasiteri, uragize neza cyane, kandi mbanje gushimira bivanye n'ingene utwaye icigwa, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwemera ibyo ashatse mu gihe yabitahuye. Jere nk'abayisilamu ntidutahura ko Yesu ari Imana kuko uvyigishije. Kubera iki tutabitahura? Ni kubera amajambo yose y'Imana tuza kubona aho Yesu wenyene yivugira, tutaza kubona namwe Yesu yigeze avuga wenyene ko ari Imana vyivugira wenyene, keretse ko yabivugiwe n'abandi bantu. Akarona mazina kubwira ikintu kimwe, nagomba ndashimira ko aradukurikirana kwanza ubwa mbere. Jewe nitwa Nimbona Idrissa, nka n'umuyisilamu kene ibiganiro nk'ibi uzuragenda kuri Dawa TV Burundi ugira subscribe uzohakura inyigisho nkizi zikomeye cyane. Kuri ubwo rero iki gikorwa turagikora, abantu bashobora kwiyumvira ati ko iki gikorwa kiko kirakogwa, Pasiteri avuga ko Yesu ari Imana, nawe Shehe uze hano tubwira ko Yesu atari Imana. Bibiliya hari impanuro iduha mu Baheburayo 10 umurongo wa 25 gira bagenda gusome. Haravuga hati twoye guheba gukoranira hamwe nkuko bamwe bagira, ariko duhanurane. Nitureke kuza turakorana ku biganiro nk'ibi, dukorane kugira ngo duhane n'impanuro zo turahanurana ku by'ukwemera Imana. Ariko duhanurane kandi nkuko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Ibiganiro nk'ibi birakenerwa tubibandanye tuganire ku majambo nkaya. Hari imvo zituma abayisilamu batemera ko Yesu ari Imana. Imvo ya mbere ni imvo nyene Yesu wenyene ubwiwe yivugiye. Ko tugiye gusoma muri Yohana 14 umurongo wa 24 haravuga ati ijambo mwumva si ryanje, ariko ni rya data yagize gute yantumye. Iyo tubonye ro data re yatumye Yesu, hakaba ari umuntu yatumye Yesu nese kabishingira intahe, twebwere nk'abayisilamu cyo dutera amakenga pastor, tukagira tuti kubera iki uyu data ari yatumye Yesu nese agashingira intahe ati iri jambo mwumva si ryanje, ariko ni rya data yagize gute yantumye. Uco batubwira ati twebwe ntitwamenye kuko waduhaye ngo kuva ubwa mbere Yesu ataraza, ngo hari jambo riboneka muri Yesaya waduhaye 9:6 yuko Yesu azoza ngo ari Imana. Muga dusomye iri jambo ryo muri Yesaya 9:6 ntabwo rivuga Yesu. Ni washaka kumbaza ndakubwira igituma ritavuga Yesu, kuko rivuga riti ni jambo riri muri kubu, ntabwo ari kazoza. Havuga hati kuko umwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza. Si azoba, ni azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ni umwana avutse azitwa. Sawa? Azitwa ni kazoza, mugabo yavutse ni muri mu gihe ca Yesaya. Yesu yagiye kuza imyaka 700 imbere yande imbere ya Yesaya, inyuma ya Yesaya niho Yesu yavuka haciye imyaka 700. Iki cyandiko cyaramaze kwandikwa ati kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Ni wamumbaze naza kubwira wari we
nibe mu vyugo biko birabandanya ndakwereka ko no mwana atari Yesu ko yaravuzwe n'izina mu zindi Bibiliya zisobanuye yaravuzwe izina rero ntabwo ari Yesu rero ngaho ariko aravugwa kandi tuvuze azokwitwa si azoba kuba no kwitwa biratandukanye twebwe nk'abayisilamu turatangara cyane twumvise ko Yesu yacitse Imana mu gihe tuzi ko na Mariya kugira avyare Yesu nkuko na Korani bivuga 19:19 turaza kubona ikintu Imana yamugize Yesu 19:19 Korani haratubwira hati umumarayika aramwishura ati jewe natumwe na nyene impuwe kugira ngo ndakubwire inkuru y'ingabirano y'umwana w'umuhungu w'umweranda turemera ko Yesu ari umweranda yavutse kuri Mariya aravuga ati mbega ashobora gute kuronka umwana atana umugabo aranyegera kandi sinigeze shurashura ibindi babaza ko nawe uvyemera ko Yesu ari umwana mweranda yavutse kuri Mariya tukaba tuzi ko mu cibahiro c'Imana Imana ishobora kuvyagwa n'umupfasoni yitwa Mariya yibungenge Imana amezi 9 mu nda hama avyara Imana nico bituma twebwe nk'abayisilamu dufise makenga nyene ko tubona Yesu yavyawe na Mariya tukaba tubona ko umumarayika rero yaje abwira Mariya ati saminda no muri Luka ugiye kusoma rimwe umurongo wa 26 uraza ko ngene umumarayika Gaburiyeli yaje kuri Mariya ngo atumva uzosaminda uzovyara umwana w'umuhungu kandi uzomwitande Yesu umumarayika rero waje avuye ku Mana cha tubona rero nyimba umumarayika yaraje kuri Yesu kuri Mariya akavyara Yesu ubu kwero ucumbiro uwatumye uno mumarayika cha yitwa nde mu gihe tubonye yuko n'abamarayika bava ku Mana Yesu nawe yari mu nda kwa Mariya hari n'ikindi kibazo gikomeye cyane wavuze uravuga uti Yesu si ntumwe mu majambo ya Yesu ubwiwe wenyene tugaca dusanga ari wenyene yivugira ko ari iki ari ntumwa reka turega muri Yohana 5 ku murongo wa 36 Yesu wenyene agire gute avyivugire 5:36 haravuga hati ariko Jehova kinshingira intahe kuruta Yohana kuko ibikorwa data yampaye ngo mbiheraheze ibyo bikorwa nyene nkora nibyo binshingira intahe yuko data ari we yantumye none mu bayisilamu tuvuze ko Yesu ari intumwa y'Imana kandi Yesu wenyene yavyivugiye n'akanwa kiwe ubwo hari kosa turakora nibaza ko takosa turakora kwemera ko Yesu ari intumwa y'Imana kuko nawe nyene agize gute yaravyivugiye rero twe mu ncamake abayisilamu ku mirongo watanze ni mirongo yavugiwe n'abandi bantu ubwo Yesu yavyivugiye ubwiwe aravuga ngo jewe Yesu ngo ndi Imana watanze ndi murongo muri Yohana 14 umurongo w'8 nawe nuko utawumaze buryo bari gutahura kurusha uko wawusomye 14 umurongo w'8 haravuga hati ubonye jewe Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye nawe igihe kingana gityo nturakaruha umenya Filipo ubonye jewe ababonye data none uvuga ute ngo uvuga ute twereke so ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe amajambo mabwira sayo nigeneye ariko data ba muri jewe ni wakora ibikorwa vyiwe ni munyizere ko ni muri data na data ari muri jewe bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo nukuri ndababwire unyizere ko jewe nkora nawe azobikora kandi azokora ibiruta kuko jewe ngiye kwa data kandi ico muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora ndabaza none ko Yesu avuze ati ngiye kwa data uyu data ninde kuko turemera ko atumwe n'Imana nivyo kandi umuntu yagutumye vya bikorwa yagutuma kugenda ubyigisha abantu na wewe ubumeze nkaho muri ico gishingo ciwe mu gihe aba yagutumye kuko yavuze ati jambo mwumva si ryanje ariko ngiye data agize gute yantumye uyu data yavuga nde ego nibaza ko mwishura kuko tubazo dukeya mbere ko tubanda Imana iguhezagire cyane harima ndibaza Yesu yagiye yigishiriza mu migani aho abantu benshi batabitahura abantu benshi ntabwo bigera babitahura kwanza umuntu ariko arakritika ibintu yo bitahura gute burya umuntu ntashobora kumenya ikintu atacigishijwe kandi umuntu ashobora kumenya ikintu atacemera akazi rero ka bene data nshuti zanje nkunda z'abisilamu turi kumwe ni gukritika gusa gukritika ukuri twagomba kukunyegeza kubera iki tutovuga ukuri kandi ukuri guhari reka badusomere muri Yohana 1:1 twumve ingene havuga Yohana 1:1 haravuga hati ubwa mbere na mbere jambo yariho mpere ku jambo ry'umutwe uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo
kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu, uwo muco wikira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Yego. Urumva ndibaza ikibazo cyawe ndakikwishyuye. Yesu yamyeho hari n'ubariho, kandi abamwizeye azogaruka kuza kugira gute kutujyana ahari mu ijuru, natwe abariho tuzoba turi. Rero ndakwifuriza nshuti yanjye kugira ngo ntushishikare gukritika cyane usa nk'iyebagiza ukuri uri kurabona. Dusomere 5:39 Yohana. 5:39 Yohana. Haravuga neza hati, mwebwe murasesa mu byanditse kuko mugira ngo muri ivyo niho mufise ubugingo budashira, kandi ari byo bishingira intahe, ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo. Gezaho. Ngo ariko mukanka kuza kuri jewe kugira ngo muronke ubugingo. Mwene data uri kurankurikirana, nshuti yanje nkunda, mwisilamu, mu Kristo, n'ababandi ataho bahagaze, ntandi hantu hadubiriza ubugingo atari muri Yesu Kristo, ntandi hantu habonekera agakiza atari muri Yesu Kristo, ntandi hantu dufise inzira atari muri Yesu honyene. Niwe Mana yacu, nkuko kandi titasubira kwivuga. Tito 2:13. Tito 2:13 baravuga ati, twitege ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. None yindi Mana iri kuranyereka iri hehe? Inyereke ko biri yavuze yuko Yesu ariyo Mana yacu ihambaye n'umukiza. Ndagomba nawe unyereke yindi Mana kugira ngo tuyumve. Urakoze. Icambere uravuze uti Yesu yamyeho, kandi ndabeshuje icyo ni kinyoma. Yesu ntiyamyeho. Igituma Yesu atamyeho, karusome muri Yesaya 4:2-4. Haravuga hati, uku ni kuhora hagize, ni Imana ivyivugiye, si jewe, si Shehe, ni Imana ivuze. Ati uku ni kuhora hagize umucunguzi wawe wakubumvye uhereye ukiri mu nda. Ati ni jewe uhoraho ndema vyose, naguye ijuru ndumwe ngaranzura isi. Hari uwo twari kumwe? Ni Imana ikubaza pastor. Ati hari uwo twari kumwe? Yayaguye ijuru ari yonyene, irema vyose ari yonyene. Ni naco gituma gusomera ati, Imana niyo yacituma maraka Gabriel ati genda ubwire Mariya uzosaminda, uzovyara umwana w'umuhungu uzomwitande Yesu. Yesu cubwira ati niwe ubugingo burimwo. Yesu aravuga ati oya, urihenze cyane. Ugiye gusoma Yohana 17:3 avuga ati, ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri, niwe watumye Yesu Kristo. Kugira ngo uronke ubugingo no kumenya ko hari Imana imwe yonyene y'ukuri, ukamenya ko na Yesu yatumwe n'iki, ni Imana rugira vyose. Aha ni uzoburose ubugingo. Nico gituma nawe ndaguhamagarira uryo kuvuga ko Yesu ari Imana, ahubwo wemere ko Yesu ari intumwa y'Imana. Ubanze wizere Imana yatumye Yesu, hama wizere na Yesu ibikorwa yakwigishije ukore. Yesu yakwigishije amabwizwa y'Imana, yaje yigisha ivy'Imana. Naco gituma no tuteza gukurikira ngo Yesu ugiye guzo n'ubugingo budashira. Uciunjana muri Tito 2:13-12. Aho havuga ati twitege ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ati niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Iki ndabona ari cete Paulo yandikiye Tito. Umve naho ikindi cete yandikiye Timoteyo, nawe ucumbwira muri ivyo bibiri ukuri kurihe. Timoteyo wa mbere 2:5 haravuga hati, Timoteyo wa mbere 2:5 haravuga hati, kuko hari Imana imwe. Uyu ni Paulo nyene. Ati kuko hari Imana imwe, kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, na wenyene n'umuntu, ni Kristo Yesu. Hari yandikiye Tito ati kuko ati twitege ivyizigiro vy'amahirwe n'uzoseruka bwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Aha nawe yandikiye Timoteyo ati kuko hari Imana imwe, kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, uwo muhuza nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu. Mwizi nyandiko zibiri, iyo kuri ni yihe, ikinyoma nayo ni yihe, kugira tubone ko hari iyo Mana imwe na Yesu muhuza. Na hariya yavuze ngo Yesu ni Imana. Aha ndibaza nawe nk'umusomyi wa Bibiliya urumva ngo harimo amakenga akomeye cyane ku nyigisho za Paulo. Ariko ntibiranga wacunjana muri Yohana 1:1 ngo bwa mbere na mbere jambo yariho, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi ngo jambo ngo yahoranye n'Imana. Uje usoma na titre uko jambo yihinduye umuntu ngo ni Yesu Kristo. Muri Bibiliya zose ziri ku isi iryo jambo riboneka muri Bibiliya y'ikirundi gusa. Mu zindi ndimi zose iryo jambo riboneka muri Bibiliya y'ikirundi. Ariko naho nyiravuze ngo yihinduye umuntu, ngo yari Imana yihindura umuntu. Ugiye gusoma Yakobo 1:16 haravuga hati ntimuzimire bene data nkunda, gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye bwose biva mu ijuru vyururuka, biva kuri se w'imico adashobora kugira gute guhinduka. Imana ntishobora guhinduka.
ngo tuyikure ku icyubahiro cyayo cy'ubumana cyangwa cy'uhoraho ngo duce tuyigira umuntu. Bibiliya nyine avuga ko Imana idashobora kugira gute guhinduka. Rero bajya abantu banditse ngo Imana yihinduye, ngo Yesu ngo yarihinduye, ngo yari Imana yigira umuntu, kuri ya kintu sicyo. Imana ntishobora kugira gute guhinduka twisunze ivyandiko biri muri Bibiliya. Rero cyavuga ngo Yesu yamye uvuze ngo jambo yamye, ngo kandi ngo jambo ngo yahoranye n'Imana. Ubwa mbere utahure jambo mu kirundi, iryo jambo ntiribaho. Uvuze jambo ntibikunda. Uvuze mu rundi rurimi gwiza rw'ikirundi ni ijambo, turashira ku indongora zina ijambo. Nico gituma banditse Bibiliya y'igifaransa ngo mugende usoma uvuga ati au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Kubera iki banditse gutyo? Ugiye gusoma muri Zaburi uca utahura iryo jambo ryo muri Zaburi, uca uritahura cyane gose. Zaburi 3 muri Zaburi 33 na gatatu umurongo wa gatandatu haravuga hati 3 umurongo wa gatandatu ati ijambo ry'uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri iryo. Bisigura ko Yohana hariya kwandika. Nico gituma Yesu hariya muri 5 Yohana umurongo wa 36 yavuze ati mfise ikinshingira intaye gusumba Yohana, ati kuko naho murumva ijwi ry'Imana nta n'ishusho yayo murabona, kuko abantu bagomba bavuga yuko jambo yahoranye n'Imana ari we Yesu. Muganga ahorana ko ijambo ry'uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri iryo. Urumva yegeranije amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibwina ihimburira mu bigega. Isi yose ni yubahe uhoraho. Nico gituma kuvuga ati isi yose nibahe uhoraho. Uhoraho niwe yaremye, akoresha ijambo la parole, rya jambo ryo mu kanwa kayo ikoreje impwemu. Imana iravuga ati nihabeho iki kirabaho, nihabeho imisozi irabaho, nihabeho umuntu arabaho, nihabeho ibigenda mu mazi bibaho, ikoresheje ijambo ryo mu kanwa kayo. Iryo niryo ryahoranye n'iki n'Imana, ntabwo ari Yesu. Ni naco gituma ugiye gusoma neza Bibiliya, Imana irivugira ko ari uhoraho. Niyo ya Mana ndakubwira abantu bakwiye gusenga. Uhoraho ntapfa, uhoraho ntasonza, uhoraho ntagira inzara. Yesu yarashonje, Yesu yarasinziriye nk'umuntu, nkuko twabibwiwe hariya ati numuhuza w'Imana n'abantu. Tubwira Islam dufatira kwa amajambo ari muri Bibiliya, ubona ko amajambo y'ukuri avuga yuko Imana ari uhoraho, kandi uhoraho ntashobora gupfa. Namwe katubwira ngo Yesu yarapfuye. Aha nawe urumva ko harimo amakenga. Rero muto tubazo twanje nagenda kubaza mu cigwa, sinzi ko ari cyo tuvuga ko umwanya ni gwawe. Imana iguhezagira. Hanyuma hari aho wavuze hajya muri Yesaya 9:6 ngo si Yesu yari karavugishwa ibyo kuvuka kwa Yesu, ingene Yesu azoza ari umwami w'amahoro, ari Imana ishoboye byose. Mugabo ndazi ko akazi kanya ari gukwepa kugira ngo abantu ntibamenye ukuri, ariko muzoze muri isomera bariko baradutegera bose ukuri ni Yesu Kristo nta wundi. Hanyuma dusomye ngaha mu Baroma 9 duhere ku murongo wa 5. Murantunga gato ngira ico mbaza. Shehe yatubwiye ko aca atubwira ujya mwana yavutse, yo mutubwira kugira ngo twebwe n'abari kwakurikirana ikiganiro dutahure. nkanje uyo mwana numva no mumenya, n'abari kwakurikirana ikiganiro cyacu nizere ko nabo bifuza kumenya uwo mwana yavutse wariwe, kuko Pasitori aratubwira ko bwari ubuvugishwa ko Yesu azovuka, ariko Shehe yatubwiye ko uyo mwana yari yavutse amutubwira. Murakoze cyane. Nico gituma rwo tubwira abantu tuti muze murakurikirana ibiganiro byacu nk'ibi biraryoshye cyane. Ukeneye byinshi kuri ibi ugende muri Dawa TV Burundi, ugire subscribe cyangwa sabone, uzasanga ingisho nk'izi n'abantu n'umwana uzomusangaho. Turakunda gutanga ibiganiro nk'ibi n'abakristo batandukanye. Reka umwana ndamubereke ko sino yaga masigara cicaro. Uyu nawe turamubona muri Yesaya 9:6 nyene, twisunze ino Bibiliya ntagatifu. Ntabwo aroni kurira mu mutwe w'umwana, turamusanga ngaha muri Bibiliya ntagatifu. Igira ari nakoreshwa n'abakristo benshi ku isi, ni nayo iyivamwo kuko yigizwe n'ibitabo 73, iyi na 36. Rero uyu mwana arimo hano niho tugiye kuraba 9:6. Umwana yatuvukiye ni sobanura Bibiliya. Uwo mwana niwe Emmanuel wavuzwe muri 7:14, n'umuhungu wa Ahazi uzima ingoma akitwa Hezekiya. Uwo mwana yitwa Hezekiya, ntizina ngaho raribona Pasitori. Niwe yari Imana y'amahoro.
ndacabandanya. Hezekiya ivuka ry'uwo mwami ritanze uburyo bwo gusaba Imana ibihe by'ubutabera n'amahoro mu gihugu. Iki gihe n'umwana avuka aba bantu bari kungwa y'umwami yabatwara, yari karabagerageza cyane akabica cyane akabagiteza ibibazo byinshi bikomeye. Niho babona yuko umwami azobaje nk'Imana yabo. Nico gituma bavuze ati azitwa umujenama, umukama w'amahoro, Imana y'ubushobozi. Nico gituma kandi nakubwiye ati si azoba uyu mwana yari amaze kuvuka Hezekiya niwe mwami yaje akura ibibazo bagiye abantu bari barimwo na ku mateka ya Bibiliya urabizi. Uze gusoma hanyine uherecege 9. Nico gituma iki cyandiko caje muri kubu kuko umwana atuvukiye, kuko yari yabanje kuvuga muri Yesaya 7:14 havuga hati azovuga uwo mwana azitwa Emmanuel. Sinzi kutabara Emmanuel ni Yesu Kristo ni Emmanuel muri Yesaya havuga hati iryo zina risobanurwa ngo Imana turi kumwe. Umwana ugiye kuvuka azaba ikimenyetso cy'uko Imana izokomeza kurinda umuryango yitoreye. Mu by'ukuri uwo mwana yamaze kuvuka niwe ahazi yita Hezekiya, kandi koko niwe wamukuye ku ngoma ya se. None gasha si Bibiliya, ntabwo abasilamu twandika Bibiliya. Umwana aravutse muri Yesaya yitwa Hezekiya, umuhungu wa Ahazi, yahavuye asubira ku ngoma ya se wiwe, aza gukiza bajya abantu mu gihe ciwa cyane ati nukuri umuntu ni Imana yacu. Bamwita Imana bwo ntiyari Imana, niko bamwise. Ugiye kuraba ngaha muri Yesaya nyene wanashaka muri Bibiliya yawe, muri Yesaya 7:14 umbwiye ngo ni Yesu, ariko ugiye gusoma neza baza ko atari Yesu. Na Yesu ugiye gusoma muri Matayo 8:4 ku murongo wa 8 Matayo, twumvirize ijambo yabwiye Satani. Yesu ngene yivugiye ubwiwe, haravuga hati reka duhere 6 aramubwira ati ni wabura umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe nabo bazokuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu aramubwira ati vyongeye handitswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Sawa, niko handitse. Urumva ati vyanditswe ntukagerageze uhoraho Imana yawe, ko tavuze ati vyanditswe ko ntukangerageze jewe uhoraho Imana yawe. Yesu nukuvuga arazi ko ari hindi Imana iri hejuru ya vyose, ariyo ya hindi Imana cavuga hangaha muri ni muri Yohana 17 Yohana muri 20:17 Yesu wenyine avyivugira. Ntushobora kuvuguruza Yesu. 20:17 haravuga hati Yesu aramubwira ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubabwira uti agira duge kwa se ari we so, ati ku Mana yiwe ariyo Mana yanyu. None pastor kwe tuvugije ukuntu abasilamu hari kosa dukora ngo kweso ari ntumwa y'Imana. Imana ya Yesu niyo Mana yacu, kandi Yesu aravuga ati niyo Mana dukwiye gusenga, ni nayo Mana Yesu yasenze. None ko Yesu yasenze Imana, nariko twadusenga iyo Mana Yesu yasenga. None nko bikoso twagiriza riri hehe dufatiye ku majambo ya Yesu. Kristo yamutse kuri bo, ni wari hejuru ya byose, niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. None uwo iyo indi Mana iri kuratwereka ni tuyikurikire, kandi Yesu Kristo n'ubu ijambo riko marivuga yuko ari we Mana dukwiye gusaba, ari we Mana dukwiye gusenga. Nikimenyamenya muri Matayo 2:8 baramusenze baramusaba. Intumwa 12 Matayo 2:8 haravuga hati urantwengeje cyane. Maze Yesu ahwana nabo ati n'amahoro, baramwegera bamufata ibirenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati ntimutinye nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya niho tuzobonanira. Mari guhezagira hema ndakubajije ikibazo. Mbega umuntu akwiye gusengwa ninde? Umuntu akwiye gusengwa n'Imana. None Yesu ntibamusenze? Yesu baramusenze. None iryo jambo iryo ndarivuguruza ko no musi yarabasenze kiranga mu Burundi, ntibizugura ko kiranga ari Imana ariko baramusenze. Arabasenga za Bamigurumiko, baragiye barasenga za Kimbirigiti muri Kongo, abantu baguma basenga ibintu nka he nivyo. Aje gituma Yesu yaciye avuguruza ayo majambo muri Matayo 15:7. Ivyo Yesu yarabivuguruje, abamusenze umbize ico yavuze. Je nkubwira amajambo Yesu yivugiye, hama bari baramuvugiye ngo ni Imana, ariko nta ndabona Yesu yavyivuye ngo je ndi Imana. 15
indwi haravuga hati timwandyamwe Yesaya yavuze neza ivyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe ataba abantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari vyagezwe n'abantu abantu basenga Yesu n'abakurikiza ivyagezwe n'abantu mugabo akurikiza ivyagezwe n'Imana nawe urabizi Yesu yababwiye yuko muri Mariko 12 umurongo wa 28 ngo haje umwe wo mu banyabwenge b'ivyanditswe yumva babazanya ngo amenye ko amwishuye neza aramubaza ati ngo ibwirizwa ry'imbere muri yose ni irihe Yesu aramwishura ati rya mbere ni iri uhoraho Imana yawe usenge uhoraho Imana yawe yonyene ati nta rindi bwirizwa risumbayo rya kabiri yamubwiye turakunda mugenzi wawe ko wikunda ube nyene atayabiri nta risumbayo ati uhoraho Imana yacu ni uhoraho wenyene ivyo bivuzwe na Yesu uhoraho Imana yacu na Yesu yivuga acaragenda hariya muri Matayo 9:6 baje kumaze ngene yo twigishe gusenga Yesu acarababwira ati nimwasenga muvuge muti data wa twese uri he uri mwijuru na Yesu yishiramo ntabwo yikuyemo sawa iyi niyo Mana rero Yesu yigije abantu bakwiye gusenga ariko abamusenza twabahaye ubusa bagati mu nsengera ubusa kuko inyigisho mwigisha ari vyagezwe n'abantu kuko yigije abantu ibwizwa rya mbere bwati usenga Imana Yesu yikunde kuruta vyose kandi mwasenga ati data wa twese uri hehe uri mwijuru hari nakabazo cyenda kubaza nanjye ngaha muri Luka ko n'uvugenda urambaza muri Luka 2:47 ucinyishura kano kabazo kandi uzobukoze cyane abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura bamubonye baratangara nyina aramubaza ati mwananje niki cyatumye utagira utyo ubona twe naso aho twakurondereye tubabaye ikibazo kwibariza Imana iragira se wiwe se wayo none Yosefu yari se wa Yesu urabona twe naso sinzi kutahura icyo yego yari se mu buryo bwo kumurera mugabo ntiyari se mu buryo bwo kumuvyara kuko twege tuvyara duhujije ibitsina tuvyara bivanye n'ivyifuzo vyacu imibiri huye eske Yesu yavutse nawe kubera ukwifuzanya kwa Maria na Yosefu oya siko bimeze Imana iragira nyina basutureka ivya se wiwe Imana iragira nyina Imana yashaka kugira nyina wayo nyina Niyegoya kujya tubandanye nyina mu buryo bumeze gute mu buryo bwo kumuvyara ko yamusamye inda none Imana hari kidashoboye sa hari kinanira Imana iwe Imana ikora ivyishaka okay uravuga ko Imana yaciye mu nda kwa Maria imara amezi 9 none Imana ari mu nda kwa Maria kamara amezi 9 si yatwagwa nande none Imana hari kinanira yatwara isi iri mu nda none ingorane iri hehe none wewe birashoboka kumyemerere yamwe kumyemerere y'abayisilamu basenze Yesu eske ko atababwiye ngo ntimusenge hari yindi Imana yo gusenga rakoze Yesu aravuga ati muri 10:21 Luka kugira ngo tujana nako kabazo nyene uwo mwanya nezerezwa cyane muri mpwemu yera aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi uyu mwami w'ijuru n'isi Yesu yari karavuga yarinde nuri muri we nawe akaba muri we sa yitwa nde ni Yesu Kristo uwo yahimbaza w'ijuru n'isi ninde cyari kigeranyo ari karigisha kugira ngo abantu bamenye erega Yesu yagenda irigisha buke kugira ngo abantu batahure kandi yigishiriza no mu migani arico gituma mwega bisiramu bibagora gutahura cyane ko muguma mu bica pembeni nk'ubu tugeze kuri Matayo 28 igihe Yesu bamusenga wewe uci usubira kandi inyuma Yesu yagiye yigisha buke yigisha mu migani ariko bamwe yigishije abatahura umugabo mwego no musabisiramu ntimutahura aho kugira ngo muce mu nzira yiwe mu mwizere nk'umwami n'umukiza nk'Imana yacu yo gusengwa mwege mushishikara gukritika muca pembeni mukritika mwerekana yuko Yesu atari Imana mugabo Yesu ni Imana 100%. Yohana 5:18 Yohana 5:18 Yesu ni Imana kwe sawa Yohana 5:18 haravuga hati Pastor nico catumye abayuda barushiriza kurondera ingene bo mwica naha kuko atakengere sabato gusa ariko agataka kita Imana ko ari wese bwite akiringaniza n'Imana none kibazo n'Imana none si Imana yiyisiki ni Imana ikibazo bakimaze 5:18 nico catumye abayuda bashobora kurondera ingene bo mwica kuko atakengere sabato gusa ariko agataka kita Imana ko ari se bwite
akiringaniza n'Imana. Bisigura hindi Imana yiringanishije ko, iyo yiringanishije ko yitwa nde? Erega niwe Nyir'Imana. Iyo nayo yiringanishije ko yitwa nde pa? Erega bamubonye kugira ngo babyatirije we Mana ahubwo bari guca mutera amabuye ujya mwanya. Ujya mwanya bari kumutera amabuye bakamondagura. Mugabo yari kabigishiriza mu migani. Ati none uyu muntu ko tubona toroshe. Ariko aravuga yuko we n'Imana ari kintu kimwe. Ibyo nibyo byatiye amakenga barya abayuda. Oya sinabajya abafarizayo. Igituma ntemeye pastor, we wambwiye ngo Imana barayisenga. Siko yambariye. Igisengwa ngo ni iki? Umbwira ngo ni Imana. Igisenga naco pastor ni giki? Si Imana ntishobora gusenga. Imana ishobora gusenga. Cyangwa irasengwa. Irasengwa. None Yesu ntiyasenzwe. 28 Matayo 16. Yego twabisomye. Oya. Nahandi 28 Matayo 16:18. Urakoze 28:16 Matayo. Sindatahura pastor. Nukuru ntahuze gose. Ureke kuzavuga ngo abayisilamu turakweba. 28:16. Maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga. Ariko bamwe barakekeranye. Bamubonye baramusenga. Barakekeranije nyene kubera bamusenze babati abantu basenze uwo muntu Yesu nabasenga Imana. Umva takekeranije. None ngira ndakubaza ikibazo kandi gikomeye cyane. Yego. Twabonye intumwa 12 zasenze Yesu nk'Imana. Yego. Yazo. Nkuko no musi nanje mvuga Yesu nk'Imana yanje ntakekeranye. Uranyumva? Ndakumva. Nkuko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo aho wankuye Yesu nzama nkushima cyane. Yego pa. None hagati yabo bamusenze bamwemera nk'Imana yabo kandi bagendanye nawe imyaka 3 nawe wavutse 79 ngaha wabusumbye imyaka 5. Yego. Twumvire nde twizere nde? Aho nyene fatira ku kibazo wambwiye ko Imana isengwa idasenga. Ntibamusenze Yesu. Sawa bamusenze muga twumvise n'amanota yabahawe bansengera ubusa. Uko inyigisho bigishwa n'ibyagezwe n'abantu. Reka gusubira inyuma. Urakonze reka ntibareza akabaza hanyire cyo gusenga. Luka 6:12. Haravuga ati muri iyo minsi Yesu avayo aja ku musozi gusenga. Akesha ijoro asenga Imana. None urubanza ntiruheza. Vuguruza Yesu. Yakesheje ijoro asenga Imana. Kandi wambwiye ko Imana ariyo isengwa. Yesu nawe akaba yasenze iki? Imana. None kweri aha kweri ntura ko Imana Yesu yasenga ariyo Mana abantu kwe gusenga. Nawe umunya kuri pastor ucyo guca ku ruhande. Nta ngorane vugisha ukuri. Ushatse kuvuga rero yuko izi ntumwa 12 ibyo zakoze zisenga Yesu atari byo. Erega nyene nyimba zaramusenze zakoze amakosa y'icyo tumese cyo babwira ati handitswe ngo usenga Imana yose ikunde kuruta byose. Yabonye Imana ubwayo na Yesu umwana w'umuntu hagaze uburyo bw'Imana. None umurongo siwo kuri muri ya Bibiliya yawe mbwira ko ariyo wemera byo kuri. Soma Luka 4:12. Nibaza bari kwadukurikirana bacamanza abanayagira subscribe kuri Ndawa TV Burundi muzobana n'ibisumba bino. Ni byinshi cyane muzokurikirana mugasanga inyigisho nkizi ziraryoshe cyane. Ura pastor amwenda musomera umurongo reka ndawusome Luka 4:12. Luka. Haravuga hati Yesu aramwishura ati vyaravuzwe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe umugwaniza arangije ivyamugeresha byose amara igihe amuretse. None uhoraho yarinde si shetani yari kagerageza Yesu so yari uhoraho none yari yatumwe n'Imana uhoraho Imana yawe. Yesu ni uhoraho pastor. None ikibazo ufise kituzana ivyanditse naba mu vyahishiro Yohana ubwo bwo ufise n'ubwibindi mbari mu vyahishiro kanga 1:10-19 vyahishiro Yohana 1:17 rimwe ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye maze ashira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye jewe ndi wa mbere kandi ndi wiherezo kandi ndi muzima nari narapfuye kandi laba mpora ndi muzima iyo bitazoshira fisi imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. None ni Alpha na Omega. Bugiye agira urufunguruzo gurupfu yari gupfa wo kwiyica
none ayo majambo Pastor hari ibintu byinshi cyane no kubaza ko Yesu atari Imana nditakaza umwanya cyane yavuze ati ariko umusaraba ariko muvuga ngo yatakamye avuga ati eri Imana yanje wampebeshejwe siko mwama mwigisha Mana yanje wampebeshejwe ni iki si Yesu yavyivugiye ntitwibe turaja kure urumva Yesu aramubwira ati twigishe gusenga ati musenge muti dawe watwese nuko na Yesu yari mu gapasta twibe turaja kure je nibaza yuko ariko badukurikirana batahuye tugumye rutanga imirongo nitwava hano ni myinshi cyane yerekana ko Yesu atari Imana sindana yiheza yerekana ko Yesu ari Imana mugabo wengira ngo nico waremewe ntaco cyo gupinga yuko Yesu atari Imana je nibaza yuko urubanza rucimbwa ariko baradukurikirana kuba Kristo bariko barakurikirana Bujahit Burundi ndibaza bariko barumva ukuri Yesu ni Imana kandi Yesu umuntu amumenya bivanye n'ingene amwihishuriye rero je naramaze guhishura ko Yesu ari Imana kandi siye jenyene hariho nabandi kandi hariho nabandi bakibikeneye rero kubasheho no munsi yo bari karakitike ko Yesu atari Imana kandi byanditswe bivuga ko Yesu ari Imana n'uburenganzira bwiwe n'uburenganzira bwiwe kuko dusomye ngaha mu byashiro Yohana 21 umurongo w'indwi hoho haza kabirya soma ntutinye ivyashiro Yohana dusigaje mirongo nk'ibiri ivyashiro Yohana 21 umurongo w'indwi 21 umurongo w'indwi unesha azoragwa ivyo nanje nzoba Imana yiwe nawe azoba umwana wanje ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga cyakumuriro n'amazuku nico cy'urupfu rwa kabiri ngunesha azoba umwana wanje naye nzoba Imana yiwe uwo ni Yesu ari karavuga none iyo yindi Imana iri kuratwereka mwene data Shehe iri hehe ubwo we ntuzohavuba muri abo bandi ngaho ngo hariho ngo abatizera ngo bazobe bizuku raba neza mwene data nta yindi nzira ihari uyu murongo nagenda gukosora gatoya urambabarira imbere ko tuza kurangiza ndazi tukaje mwanya muto aravuga hati ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti wahereye hasi jempereye kuri gatanu raba byose ndabihindura bisha kandi iti andika aha n'Imana kirabwira Yohana kuko ayo majambo arayo kwizegwa nayo kuri kandi ndirambarira iti kandi irambarira iti karabaye ati ndi Alpha na Omega itanguriro n'iherezo ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu unesha azoragwa ivyo nanje nzoba Imana yiwe ni Imana yari kiravuga ni Imana yari kiravuga ni Imana yo nyine ubwayo yariko iravuga ntabwo ari Yesu ni Yesu Kristo yishe majambo ndagusubiye none siyo Mana Pastor jewe ngenda guhe impanuro iri mu Baroma 1 umurongo wa 20 haravuga hati kuko bitaboneka vyayo nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye mu kuremwa kw'isi bimenyekanishwa nivyo yaremye Yesu yararemewe mu nda ya Mariya cyenda guhana uwo murongo ni 20 ngira mpereze ko uvuze ngo Yesu ntiyaremwe uburitegura ucunyishura kakajambo kuko ngo bimenyekanishwa nivyo yaremye nico kintu kitumenyesha ko Imana igize gute ihari hari jambo riboneka ngaha muri Luka 1 umurongo wa 39 ati muri iyo minsi Mariya arikora yaripodera vyumva nyene aragenda yihuta aja mu mugamba mu gisagara cy'Yudaya yinjira mu nzu kwa Zakariya aramukanya na Elizabeth maze Elizabeth yumvise indamukanyo ya Mariya inda ikinagira muri we Elizabeth yuzuzwa mpwemu yera aravuga n'ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe iyo mbuto kwa rubuto rwa Yesu ruri mu nda yande ya Mariya kandi Elizabeth yujujwe mpwemu yera uze kunyishura ko Imana ariyo imenyekanishwa n'ivyo yaremwe ikaba ariyo yaremye urwo rubuto Imana n'urubuto canke Imana niyo yaremye urubuto kuko urwo rubuto ngo rwavuyemwo nde Yesu nimba vyo kuri Imana yaremeye urubuto muri Yesu muri Mariya rukavamwo Yesu ubwo ntabwo ko Imana ariyo muremyi ariyo yaremeye Yesu mu nda ya Mariya ikamurema yabanje kuba urubuto none Imana yakitse urubuto canke niyo yaruremye uze kunyishura ati bimenyekanishwa n'ivyo yaremye ko ndaguha impanuro
kuko bamenye imana ntibayubahe nk'imana ntibayishime ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza biyise abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa Yesu nimuvuga ko yapfuye none imana irapfa kandi bibiri bivuze ko imana idapfa imana urumva imana ntibayubahe nk'imana ntibayishima ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza biyise abanyabwenge bacika ibipfu sinzi kumva iryo jambo icyubahiro cy'imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa n'ivy'ibiguruka n'ibigenza amaguru ane n'ivy'ikwega inda hasi nico catumye imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni bumvire iby'imitima yabo yifuza bonone imibiri yabo reka gufata iby'umutima wawe wifuza ufata ibyandiko biri hano abuzuye mpemu yera batubwiye Yesu ko yari mu ijuru ari kumwe n'Imana Yesu ko yasenze agasenga Imana Yesu akavuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi ugiye gusoma Luka 10:18 avuga ati unyitira iki mwiza nta wundi mwiza hari niwe Mana izo ni mvugo Yesu yagiye yivugira rero pastor je numbaza ko twogeza ngaha abatahura batahuye abafise ibibazo nabo bazobandanya badukurikira hari ibiganiro bizokomeza kuri Dawa TV Burundi muze mugire subscribe mukurikira ibiganiro byacu mwongere muze murapartage ibiganiro nk'ibi kugira ngo kuri utaho abantu bagutahure kongere ngo kumenyekane pastor ndaguhanuye rero nk'ugukunda emera Imana yaremye Yesu munda imuremera munda kwa Maria kuko Imana surubuto ahubwo Imana niyo yaremye iki urubuto sinzi ko hari jambo vise wongera ego nagira ndangirize ngaha ibyahishiro Yohana 22:12 hanyuma ndanaguhanura ntuzozura kwepesha amajambo uravuga ijambo ingene ryanditse haravuga ati ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itanguriro n'iherezo wore ni Yesu nta wundi hanyuma turabashimiye cyane turabakengurukiye kubariko baradukurikirana ngaha kuri Bujahit Imana ibahezegere cyane ngira ngo mwumvise ingene baca munsi y'urugo kugira ngo batume tudevye inzira mugabo inzira yo kwizoguma tuyikurikirana ni Yesu Kristo nkuko ijambo ribivuga kandi nayo Mana yacu n'intumwa 12 zaramusenze rero nanje ndamusenze ndazi ko atangorane nawe usenze Yesu nta ngorane irimwo hanyuma Shehe nawe ndazi nzoshishikara ndamusengera kugira ngo ishishikare kugenda neza nzokwisanga nagiye kumatiza mu mazi menshi hanyuma Imana ibahezegere cyane mushishikare kugira sabone Imana ibahezegere cyane okay mukuru urakoze cyane muganye busenga Yesu yakubwiye ati bansengera ubusa muri Matayo 5:15 abo bana bitingyajya twagusomeye muri Matayo sinzi ko bavyibagiye 15:7 aho Yesu yavuze ati mwandyamwe Yesu yavuze n'ivyo bishwe n'Imana kuri mwebwe atabantu banyubasha iminwa yabo imitima bikure yanje ati bansengera ubusa kwinyigisho bigishwe n'ivyagezwe n'abantu ivyagezwe n'abantu rero twumvise ko basenga Yesu ariko ivyagezwe n'Imana ibwizwa rya mbere bivuga tusenga Imana Yesu yikunde kuruta byose nahawe rero guhitamwo nyimbo uzosenga Yesu ukurikije ivyagezwe n'abantu nyimbo uzosenga Imana ukurikije ivyagezwe vy'Imana wewe wa muntu wadukurikiranye kuri Bujahit ntutinye kuzobandanya tubaza ibibazo cyangwa dusanga kuri Dawa TV Burundi kugira ngo ubandanye ukurikirana ibiganiro nk'ibi turabakengurukiye cyane kandi turabashimiye tuzosubira mu bindi biganiro bikurikira amahoro y'Imana abane namwe ku bayisilamu nabo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya muvandimwe wanyu Idrissa Nimbona Yes turabashimiye cyane kuba mwashoboye gushika mu nyubako za Bujahit TV turabashimiye kubwijambo turabashimiye kubw'impanuro mwashoboye gutanga kubakurikirana ikiganiro cacu ndetse no kuri mwebwe mukaba mwagize byinshi cyane muhanurana turabashimiye cyane reka dushimira abakurikiranye ikiganiro cacu namwe abakurikiranye ikiganiro cacu turabashimiye ntimwibagire kugira subscribe like share na comment ya Nancy Amanda kuri microphone nkaba narindi kumwe n'abakozi b'Imana muri Bujahit TV nimwibagire kugira subscribe like share na comment subscribe